nukuri kwibana umuntu abesha burya hakubana n'umurozi wabana hakubana n'umubeshi wabana n'umurozi umuntu akubesha nyene birababaza cyane umuntu akubeshe reka oya kandi birabura ndahungu birabura vyibushe afise ubwanwa nyene uze umuhungu ari presentable ushatse kuvuga umuntu ameze gute hari umuntu ushobora kwerekana ukavuga ati urya ni wari umutipe waje abari mugeho yoza kundondera gute kandi amuge abakunda abahungu bagenzi biwe umva yoza kundondera gute jewe umuhungu mwiza umuhungu amaze kuba afise urukundo aba ari mwiza urumva umuhungu nyene yitwara neza mu bantu in front of you, Mr. Beleo, Mr. Dream from zero to hero. I love what I do and I do what I love. Mr. Professional Generation 20. If I'm losing now, I can win tomorrow. That is all I want. Let me push you another level because I'm the one and the only in this game. In the 3+257. Live the life you love and the life you live. If you love me, I love you too. If you hate me, I don't care. So I need the answer vibes. The answer vibe. Chagana mukunda cyane cyama topic. No musi ndikwe nakuga babiri. Navuga barundikazi no musto barondeye kugira ngo dushobore kuganira kuvyerekeye ugwaruka rwo mu myaka ingene ruko rwitwara canke ku ma relation baba bariko barabamwe ndabutsa kandi kugira subscribe kuri channel yacu ya YouTube ntwibagire na commentaire share kuri kiganiro kamera ibamfuka ndakora mu kizi nanje ndakora mu kizi witwa gute nitwa Mihaya ariko mu magarafi kweka kutafi bon nkurikira abahungu kandi nyokuru wanje yarinyize nawe ndakora mu kizi ndakora mu kizi nanje witwa gute nawe nitwa wanje belle iki bon utanguye twenga ni kubera kuraryohewe cyane bigenze gute ibisanzwe ibisanzwe gutwenga ibisanzwe iramutsa rero abakunzi ba ImperialTV ubipfuza n'umusi mwiza bakunzi ba ImperialTV ndabaramukije cyane muge n'umusi mwiza aho muherereye hose okay bon babaramukije uno musi topic ya today ivuga gute kuvyerekeye relation donc abantu bari en couple mbega ni kiye kintu gituma urukundo hagati y'umuhungu n'umukobwa rukura ni bihe bintu bashobora donc ama étape bagomba kugenda baraca mu kugira ngo bazoshike kuri ya vision yacu twese twipfuza ndavuga mariage ni kiye kintu donc umuntu ashobora gukora mu rukundo kugira ngo urukundo rwawe rukomeze rugenda rukura reka ndababaze wewe ubwawe ni kiye mwakoze hama kubwanje kugira ngo urukundo rukomere icambere nambe bisaba kwihangana umuntu akihanganira ibintu byose biba mu rukundo kuko umuntu atihanganye vraiment nta kintu nakimashikako turazi neza ko hariho ibintu mu rukundo hari undi ushobora kwihanganira wewe nibihe bintu uvuga ati jewe vraiment kino kintu abantu meshira kunda kubananira kwihangana ubwo ndashobora kwihangana kubera ico kintu kwanda mukunda uwo canke fise aho nshaka ko tugera ikintu kenshi umuntu adashobora kwihanganira mu rukundo umuntu akuvanze umuntu akuvanze ariko urumva nyene mengo nto vyihanganira kwera nyene bishobora kweka yuko atagukunda mugabo jewe vyovana biravana nyene hari igihe umuntu asanga atariyo kamere yiwe yo kukuvanga mugo gasanga nyene vyashitse rimwe akuvanga bivaye n'ukuntu ndamukunda jewe no myihangane lebere kubwawe kugira urukundo rukure nije nyene cyo kwihangana hama mu nyuma mugaca mugira confiance mukabwizanya n'ukuri no kubahana ibintu nk'ivyo biratuma nyene amour iramba kandi nyene ikomera ni donc no kubahana kutabeshanya no kubwizanya ukuri nyene ni bihe bintu wewe ushobora mu make wawe canke umutipe muri mufitanye projet ya mariage ashobora gukora ukavuga ati non ibintu ushobora kubisupport iyo yambeshe ivyo ushobora kubisupport oya nukuri kwibana umuntu abesha burya hakubana n'umurozi wabana hakubana n'umubeshi wabana n'umurozi umuntu abesha bari umuntu mubi gose
numva ari ico onya kumbesha kuko kumvanga nyene ni ibintu bishika birashika dukuri nakari nyene hari igihe ataba ari ingeso yiwe arakana nyene kamuciyemo ibintu nk'ivyo umugabo kubesha vraiment kubesha irevre no kubesha hari igihe bikuzamo nyene ugasanga urabikoze atari ngeso yawe mugabo kubesha nyene ni bibi. Okay, Fille, nawe kubwawe ni kihe kintu donc umumeka canke umufiancé washobora gukora ukavuga ati no kimwe ushobora gucihanganira uko byogenda kose? Nibaza ko arico yabe yavuze buryo birababaza umuntu akubesha ego najewe ku bwanje vraiment umuntu akubesha nyene birababaza cyane umuntu akubeshe reka oya gusa nyene ashaka kumubabara mugura babara nyene akubesha ashaka kumubabarira mugabo yo sinzi. Bon, n'umutipe ameze gute yoza imbere yawe ukavuga ati wow umuntu amapressure donc dashobora kwa prova ko dushobora kugira ku ntambwe jewe nipfuza ku ngeso kuri physiquement cyane ndahera ku ngeso umuhungu yitonda avuga amajambo makeya uvuze umuhungu yitonda uvuze umuhungu ameze gute yikomporta gute ameze gute jaho umuntu ameze gute ndashaka umudemo wanjye umuntu yitonda uramubona nyene kuramukanya haraho ngusanga nyene bigarisha nyene araje sanze muri mubane aciye nyene ntanabaramukije arashitse ku telefone iki araza akabaramutsa akicarana sawa bishotse akabidondora namwe kamwidondora nyene akerekana nyene ubushinganaye bwiwe nyene aho hantu vraiment uravuga ati sha ndakubonye. Hama physique manager physique ndakunda umuhungu nyene ndakunda umuhungu avyibushe kandi afise ubwanwa urubiki kandi yirabura ndahungu birabura avyibushe afise ubwanwa nyene. Ni izihe ngeso wewe umutipe wawe ashobora gukora donc murasohokana ashobora gukora canke ikintu ushobora kumusangamo udashobora kwihanganira? Nk'ingeso ashaka gukora ingeso yo kuvugana n'abakobwa benshi usanga nyene muri telefone yiwe hari abakobwa benshi kontakte yiwe usanga ari abakobwa benshi amugiye muri galeri ugasanga amafoto ni abakobwa nyene uyu nawe uravuga ati none uyu muntu gamana yanje La belle nawe kubwawe n'uyuhe muhungu w'inzozi zawe canke umuhungu uvuga ati je vraiment uyu ndamuha pression? Ni bya bindi nyene mani ni umuhungu atabesha umuhungu yubahana gusa kuvuga abanyubaha jeje nyene donc umuhungu yubaha yicisha bugufi nyene ari présentable nyene mu bantu abari bo bose mu bavyeyi mu baki nyene ego. Uvuze umuhungu ari présentable ubushatse kuvuga umuhungu ameze gute? Hari umuntu ushobora kwerekana ukavuga ati urya ni wari umutipe waje umva ata muntu numwe ashobora kubushima no kuri akavuga atego vraiment umva ari babandi urya muhungu watweri kamizuku sinzi mu ngeso peut-être physique yiwe. Ukiri ngaho nyene bavuga mu kirundi ati amaso y'undi ntagushimira umugeni sibyo uvuze ko ngo abantu bashobora bavuga ngo urya muhungu amizuku mugabo wewe akaba atari vyo wewe ubona muri ico gihe abantu bamubona ukundi mugabo wewe umva ko umutima amaze gutomba amora bizogenda gute ko bwawe? Bisanzwe amajambo nyene y'abantu yamaho kuvuga ngo kuba dusohokana nkaca numva bamuvuze ko biriya ngo ca ndavyemera directement oya gusa nyene urabanza ukagira amahosheshe ukaraba ati dode ibi bintu n'ivyo bamuvuzeko nyene ukaraba ati ukagira amahosheshe basi ukamuraba sikuvuga ngo uca umuheba ubwo nyene ngo numvise ngo bavuga ibi n'ibi canke nta muntu n'umwe yakushimiye uraraba nyene ugatohoza mu bantu bikunze ukabaza ingeso ziwe abamuzi neza. Fi umuhungu w'inzozi zawe uvuga ati je vraiment umutipe ameze uko onye niwe numva ko dushobora kubana mu rugo kuko ingo ziragoye mugabo urafise uvuga ati je uyu unyane mbona ko dushobora kubana umuhungu ameze gute? Umuhungu akunda gukora akunda akora ikiyede nk'uri vacances ashobora ndakora ikiyede uyu onye niwe sawa akora ikintu cyose kimuzanira amafaranga niye nabona cyo mubeshaho cyose vraiment cyose ako ego vraiment gusa pano moy oya sitavuze nabi gusa nawe uraraba nyene ikintu kigwa agaciro mu gihe ari umuyede naho nyene
none ibintu bizana amafaranga ni kuvuga ko ikintu cyose kizana amafaranga cyose nta na kimwe kiretse kiretse ububoyi ikintu cyose kizana amafaranga pana kwiba canke kwica akunda gukora nyene akikorera ubyo nyene arondera cyane dukuyemo kwiba no kwica sibyo ndetse no gukora ikiboyi nk'uko uri kubivuga donc bon turi kuvuga ikiboyi akazi ko mu nzu akaba gukora akazi ko mu nzu mugabo umutipe ugasanga no mugeyi mugabo ugasanga aragukonda oya ico gihe vyogenda gute bon usanze basara umugeyi sivyo oya ico vraiment oya nawe uraraba nyine ikintu nyine mvuga ati kirumvikana basi la belle kubwawe ni umutipe w'inzozi ameze gute canke umutipe ameze gute yikomporta gute canke ubona ko uyu unye neje mbona ko dushobora kubana umutipe ameze gute nawe bwawe bico yere bavuga ko niganye fiye gusa nibaza ko abakobwa bose nimba no banihenze babipfuza umuhungu arondera amahera nyine yobeshaho umuryango yego nibaza ko ari ivyo akazi peu importe akazi mugabo kamuzanira amahera sauf byo byaba byo kwica no kwiba no kuroga ibintu nk'ivyo aba umugeho yoza kundondera gute kandi amugehe abakunda abahungu bagenzi biwe umva yoza kundondera gute jewe hariho abahungu donc abagay usanga afite n'umumefu basohokana mugabo usanga umugehe agiye bigimo kugira ngo aronka amahera Joseph oya mani wona wewe abona ni final oya wapi gusa ndashobora kubimukuramo nkabimukuramo none si yoba nkunda yoba nkunda vya vrai yego ku bwanyu mwebwe babiri sibyo umuhungu mwiza ameze gute umuhungu mwiza mwiza ngeso nyene kuntu yitwara ubivuge byose kuko umuhungu mwiza icambere na mbere byerekana umuhungu mwiza umuhungu mwiza umuhungu amaze kuba afise urukundo aba ari mwiza urumva umuhungu nyene yitwara neza mu bantu batazomutora kanenge mugabo nta muntu nyene abura aronka byose bashobora kumutora tudefo mugabo hari umuntu vraiment sanga abantu benshi bamuvuga neza umuhungu yambara neza afise amafaranga fiye wewe uno munsi uri en couple ndibaza yego ndi en couple aha okay aho bica vyoroha gose vyoroha ndashaka umudemontre ngaho imbere ya kamera umuhungu dusoka ntuvuge ubutari uvuge ujya nyene exactement ingene ameze umudemontre kugira ngo twumve réellement ivyo uri kuravuga ko ari byo ku mubiri ku ngeso bon okay reka duhere ku mubiri aravyibushe arirabura afise ubwana kurya nyene arikubwiye abahungu mu mwanda nyene ko bameze nta majambo menshi avuga hama ingeso nazo afise nziza none maze kumukunda mva ingeso mbi nomubonako uri sûr ko umutipe musohokana afise ingeso nziza bivuge nta na kimwe nibisanzwe kandi si uko azaguheba azavuga ati wow umumefu wanje ari fier yanje donc aranyemera n'imbere ya kamera vuga tukiri yego umviriza franiki bavuga ngo urukundo rutuma utabona kubwo urukundo je ndamukunda urumva shobora kubona atangeso mbi afise mugabo abandi bakabona akazi afise mugabo jewe ubwanje na ingeso mbi afise urafise abagenzi urafise abantu bama guhanuka bwa ati kuko mu rukundo ni habura abantu baza guponda canke gupinga urukundo rwanyu ni bihe bintu maze kumva bitatu bamuvuga ko wowe utazi canke wowe utigera basubona kubera ko amasakunda ntabona neza sivyo ibintu wowe umaze kumva bamuvuga ko nibi kumuvuga urumva nyine ntiboreka kumuvuga urumva kumuvuga niwereka kumuvuga kandi nukuri n'umuntu nubwo yoba ari umweranda Franiki niwereka kumuvuga ingeso zitatu z'abo bavuga ugira unyahukanije bisanzwe none nawe arabizi ko izo ngeso azifise
sivyo kandi nibisanzwe nimba zifise ahubwo nimba agukunda bya vrai araza guca hindura. bavuga ko akunda abakobwa mugabo je navyo mbona. Nyene bavuga nyene ko icambere mva ko navuze ko akunda abakobwa gusa sivyo nabibona baravuga nyene ko atarukunda afise nyene urumva atarukunda nyene afise ko nyene avuga ati wari kakubesha kaguteshereza umwanya nyene wowe washaka nyene kuguprofita urumva ico ni cakabiri. Mutenaza ko avuga ivyo binumva nta rukundo agira ikaramprofita tu avuga n'abakobwa benshi barabivuga mugo je navyo ndabona bakavuga kanamvanga. Kina kibazo la belle we nizere ko uno munsi uri en couple sivyo? Bon, umutipe wawe kugira ngo tumve ko Khayema ivyo ariko atubwira ari byo umutipe wawe canke kuko uno munsi ndiyaza ko urakuze uravuga ati ejo canke giye ndashobora kugira mariage umutipe muri kumwe uno munsi ameze gute yikomporta gute nizengeso ziwe? Ameze neza kandi yikomporta neza. Nizengeso zitatu muvuga ati wow ndazimushimiye. Vyose bon aratekereza. Sorry gato ariko aravuga ko atekereza donc muri umwanya ariko ademontra umu make wiwe araza gusanga atari wewe wiyize sivyo uraza gusanga udatekereza reka yo tuvyumva. Umbiza bon aratekereza kindi niki bon ari gentil ari donc sindike no muvuga nyene gusa ari nagire ngo ndiko ndamutapa ngo ndiko ndamuvuga bitu bingi nyene gusa nyene umuntu uramuvuga nubwo bumwanka uramuvuga ukuntu abari kandi arubahana kandi akundana so kuvuga ngo akunda ngo jawe gusa ya ingeso umaze kumwumva ko zitatu wewe nkuko twaba turabanga ko hafiye amasa akunda ntabona neza ingeso zitatu umaze kumwumva ko bamuvuga ko niziye? Bon nazumva avant relation igitangura le fait que nabimubwira ati wowe ibintu n'ibi bon yavuga ati byo vraiment nibyo maintenant yarabihevye nakibikora ibyo abwira. Fiye kubwayo ni kihe kintu umutipe ashobora kugusaba udashobora kumuha? Ico dafise ushatse kuvuga iki? Bon précisa ni kihe kintu umutipe musohokana udashobora kwemera ko umuha? Urashobora kubusa amahera ntuyamuhe urashobora kubufisa ikindi kintu kanaka ntukimu ibindi bintu ushobora kuvuga ati non bishobora kubimuha jewe uyu mutipe dusohokana kubera ko baravuga ko ngo hari ibintu guha umutipe ashobora kuca guheba Joseph kubgawe nibi n'amafaranga nawe no muha kubera udashobora kuyamuha ntumukunda? Oya n'amafaranga no muha kubera amafaranga nitwe tuyahabwa. Ni kuvuga yuko ubu vyarahinduye ingendo nimwige muhabwa amafaranga umva muri suyi ko mutegezwa guhabwa amafaranga. Oya si ngombwa ko tuyahabwa mugabo je no kubintu ataho no muha apari amafaranga kuri wewe uko Romeo na Juliet mbatali Rose na Jacques umwe yarihebeye uwundi aragwa mu kiyaga kubera we sivyo donc yarihevye kubw'umubiri wiwe wewe ni kihe kintu uvuga ati je vraiment kino kina kinsavye? Oya kucekanye n'umubiri Nego twavyihoza gato. Okay reka ndakuvugira nta kibazo avuze yuko ngo atakintu na kimwe ngo utomuha sauf amafaranga niyo ntuwo yamuha ngo kubera ko ari mwebwe ngo muyahabwa ni kuvuga ko ahubwo ati shushu be turyamane ni bon? Oya kutabivuze no sinacimviri kubera ko ntagira bigusa? Oya ego frère no ndamubeshe. La belle kubgawe ni ikihe kintu umutipe ashobora gusaba udashobora kumuha? Rama nibyo nibyo wanje rubutipe wanje je niba bikwiye kubimbaza. Bon twebwe ingahanya urashobora kuvuga ati hari umuntu agukunda sivyo akavuga ati je vraiment mujya mudad ebana jewe ndazi ko ari ugukora umuti mugabo ugasanga wewe siyo mind ya office rero mubwira ati teshwa ute? Darazi byo nkunda darazi nibyo nanka donc turabizi na nyimu turi babiri mu mutwe iwawe mugabo uravuga ati je vraiment umutipe ari wewe wese apart yuko wewe nawe sivyo umutipe ari wewe wese jewe ansabye turyamane sinomwemerera